Shalom, shalom. Amahoro mwese, mumeze neza, murakomeye. Jewe ndashima Imana. Ndashima Imana ko niriwe amahoro. Imana yandinze. Ya munsi wanje wagenze gute? Munsi wanje wagenze neza. Nabyutse, maze kubyuka, ndakora n'ibindi byinshi. Nizere ko mwiriwe neza namwe, muguwe neza. Abantu benshi cyane bagunye bansaba nzogaruke kuri live tuganire. Abari ready abahari muze tuganire. Benga mumbaze mwitubazo nkatungaye. Nina twishura. Nca ngenda kuko amasaha kuryama agiye kugera. Okay, twagiye. Umunsi wanyu wagenze gute? Wagenze neza. Ariko Imana ni igitangaza. Imana ni nziza cyane. Kandi abwira akantu kamwe. Nagiye kuri moto, maze kugenda kuri moto. Umumotari arambwira ngo kusa n'umuntu afise ubwoba. Ndihagarara ko ndamubwira oya si bwishi, mugabo ndamufise bukeya. Ariko mu byukuri naenda bufise ndatinya moto cyane. Ariko nyene ubu ndiko ndayimenyera nubwo imoto itamenyerwa. Wakitwagiye rero nisomere comment. Murabizi ko ntashobora kuguma mvuga jenyene. Joella, hello Mimi, umeze neza. Ndashima Imana. Nawe nizere ko umeze neza. Jean, natwe byagenze neza. Wawe Imana ishimwe cyane. Imana yabarinze hagicubahiro nanje yandinze. Nagiye kuri moto irandinda. Igihe cyose ngiye kuri moto mbona ubukuru bw'Imana bukomeye cyane. Mbona Imana, ariko si moto yonyene, buri kintu cyose cyicuma cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Iyo ndakigendeye ko genda ndiragiza Imana ntimana ubane nanje nimpfa umpe kugira iherezo ryiza. Kuko hari umunsi umwe nagiye mu modoka. Abenshi cyane ngira baravyibuka muri 2022 le 10 décembre hagiye kugera igihe cyose hageze. Banumva afise ishimwe rinini nyene ni nka anniversaire yanje, kuko ndavyibuka n'umunsi bisa nkaho nari nasezeye isi. Ndabyuka nari ngiye Gitega, ngiye kubonana n'abakunzi banje, abafanzi banje b'Igitega. Nimba ari abantu b'Igitega bari hano ndabaramukije, amahoro cyane. Turagenda tugeze i Muramvya, turenze i Muramvya gatoya, ahantu kuri centre gatoya, tuharenze gatoya dukora accident mbi cyane. Abenshi cyane murabyibuka, twaguye, imodoka yavuye mu ikaburimbi, iva mu ikaburimbi iragenda iramanuka irasimba ija kugwa mu ruzi. Mu byukuri jewe nabonye ko nasezeye isi nyene, nabonye ko nasezeye nyene kubaho. Ndavuga ati Mana, ubu nyene ndagiye nyene, Mana nyene sinzosubira kubona abantu. Nimumbaze ikintu cya mbere nakumbuye, kuko nyene urupfu Imana yararumaze imbaraga kabisa. Imana yararumaze inkomezi zose. Burya hajya umuntu yari karapfa, abantu nyene nibo bagira ubwoba, ariko wewe hajya nyene ntibiba bikomeye. Kuko ndabizi neza nk'abantu bari bazi ko twari mu modoka icyo gihe, nawe twari turi kumwe, ntibari bazi nyene ko twongera kubaho. Ariko Imana ndavyibuka, ariko ndasenga nyene amazi nyene ndiko ndamira amazi, bidakunda ko mbuja umutwe, bidakunda ko nduza ukuboko nyene ndi munsi ku imodoka yari mu ruzi, amapine ari hejuru nyene icuramye, natwe turi ndani kandi turi mu ruzi turiko turanywa amazi menshi cyane. Ngasenga, ariko mu byukuri ndiko ndasenga naravuga ati Imana ndiko ndayigora, hano hantu yohantabarira, hano hantu mu byukuri nohava gute? Ariko kubera imbaraga z'Imana ndahava, amera Imana icubahiro.
ubu hoye imyaka igiye kuba 2022 2023 2024 2025 imyaka igiye kuba itatu izokwira rodi December. Imana ingaruriye ubuzima, abantu b'Imana nari napfuye byari byaheze, nari namaze kubwira Imana, Mana wakira ubugingo bwanje, nyine byarangiye. Ariko Imana iravuga ati oya, hari ibyo utarakora ngwino garuka mwisi. Ndabwiza ukuri n'ubu iyo bincanze ngeze ahantu bikancanga ndabwira Imana n'ubundi nari nigiriye, impamvu wangarukanye ni wowe uyizi. Ngwino rero niki kintu kingoye ukinkurireho. Ntaza mbona Imana nyene hari ukuntu ikiri byorosha. Iyo yari ntahe, haleluya. Karenzi nisomere commentaire. Waraduhebye si vyiza, reka nobaheba gute, ntibibaho, impossible. Ndikurondera akajumbo gusa, ndikurondera agakate. Mimi gute, meze neza, bubete. Larissa, Imana iragukunda, Mimi izaheruka kwishimira nukuri Imana irankunda. Baceka ndababwiza ukuri, iyo hari igihe mura nibuka ukuntu Imana inkunda nyine nkumva amarira y'umunezero. Kandi abantu baravuga ngo ndakwirizwa. Imana irababona kuko burya nyine nkuko nabivuze mu kiganiro, ni gake genorizwa n'umubabaro imbere ya kamera. Ni gake pe, barabishika simpariri, ariko ni gake pe, ni gake. Ahubwo akenshi nditswa n'umunezero, nkibuka uburyo Imana inkunda, nkibuka nk'uburyo Imana yankuye muri accident, nkumva birandenze, nkumva promotion ziraje, nkumva emotion nako. Nkumva nyene birandenze cyane, nkumva ndarengewe n'ubukuru bw'Imana, nkumva Yesu we. Mana urakomeye n'ukuri. Imana irarenze. Imana n'ukuri iratangaje. Nta muntu n'umwe yayize yigeze ikoze isoni. Kandi reka ndakubwire, kubaho kwawe nta muntu n'umwe agufise nk'uruhara. Hari indirimbo ivuga ko ndayibagiye. Nyine ariko ni indirimbo yuko nyine ko kubaho kwacu kuri mu biganza by'Imana. Nyine Imana yashize kure nyine ibanga ryo kubaho kwacu, ibanga ry'ubuzima bwacu irifiswe n'Imana, ntirifiswe n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu imisozi yose twocamwo, inzuzi zose twocamwo, Imana nyine iraducishamwo tukaharengana, mu muriro mwinshi tukahaca, tukavayo tudahiye, tugaca mu ruzi, tukavayo amazi ataca tugize. Haleluya. Tugakomeza tukabaho, urumva, tukabaho abantu batabishaka, tukabaho isi itabishaka, tukabaho abasi bacu batabishaka, tukabaho abantu batwifuriza inabi batabishaka, bakubita urutoki ku kandi bavuga ati none harapfuye. Aho bavuga ngo arapfuye, Imana avuga ati ahubwo niho gitangura kubaho. Amina. Ndaje nubwo ndababwira, Imana ndayikunda cyane. Ayikunda kuko niyo yabanje kunkunda, namwe muyikunde, murambwira abantu inshuti zanje, namwe munkurikirana muri inshuti zanje. Nukuri kose umuntu ankundira Imana, kandi gukunda Imana kwa bantu uzokwigera uzyicuza. Nukuri kandi ndababwira wo kwicuza ibintu byose bibaho mu isi, ariko ntuzigera wicuza ko waramenye Imana. Imana iraryoshe. Imana umuremyi wacu, papa. Mana warakoze kuma kukomenya, kuko kuba ndarakumenye nibwo buzima bwanje, kandi Imana ndagukunda cyane. Imana ni nziza, muyikunde cyane, kuko niyo yabanje kudukunda. Okay, Keve, yambi, meze neza.
nanje ndimeze neza ndashima Imana. Nimaye Esterine meze neza. Kino gitelefone rero canyegereye kimvyimbisha isura mana we. Reka ndabatera story. Uziko kera nasengera amatama bitewe n'ukuntu nyene ngira mu maso hatoya. Nakina ndimana uzoma amatama. None narayarose Imana basi Imana nakanacira irakumva. Sinzi ko ari umuntu agira isengesho ngira akantu kose shaka ndakabwira Imana. Imana ni papa. Imana muze murayisanzura ko muyibwira akantu kose wumva ushaka gati Imana ndakeneye kano. Imana n'ukuri ni papa izokaguha. Je nasengeye amatama narayarose dawe. Narayarose kandi akantu kose mbangeneye ndakabwira Imana ndakeneye kano kame. Nkumbuye nk'impuzu shasha ndabwira Imana ndakumbuye impuzu shasha ndagusabye uyime. Nzabura Imana yima kuko Imana ni papa. Je nawe ndifise saba kweri nisabira papa. Ariko mu gihe usanga mufise abandi musabana ko je batamufise. Nge nitabe muco arampamagaye je dufise shooting. Ndiko ndasoma commentaire zanyu muco. Allo. Oui, ndi kuri live. Ndi kuri live kuri Facebook. Ni wawe. Nanje ndoye jacket. Ako batije ikintu mana hari ico. Ugiye kumbaza iki? Niba atari banga ariko. Oya sibanga shaka ndakurumikire none aho ngeze. Ugeze ivyo muri sene zingana? Kuri 22. Ndungikira gusa yive ndamubuze sinzi plan B tuza gukora. Ajafisa akazi. Ajafisa akazi? Nana tumukora hehe wundi muntu? Fasha kwiyumvira burya umwanya aragira ngo hamagare. Patrick, hi Mimi, hi Lucky, erega nari nkangutswe sishaka kubona ubabaye. Nababwiye nyene yo niyumviriye Imana mba numva bindenze. Muco mbwira rero. Banza umugire, umva banza hezi yo live yawe hamaze tuvugana fresh. Power. Mimi uri nkumi. Bandugu. Uyu muntu ni mushasha kuri ntuze kuri Facebook cyangwa ku mbuga. Thank you Igiraneza Audrey Eliance, merci beaucoup. Mambo Mimi Irene Yambi. David cyase kutugutora. Abantu bagomba kuntora ni bande ndababwira ahantu baca. Hano bagomba kuntora mumbwire ndababwira ahantu muca. Ari kuri page yanje nashize ko link yanditse ko vote.irebefm.com. Ucusonda kuri yo ntuze ya kuri yo link umaze kuhafyonda baca bagusabanya hari ibintu bibanza kubuza nyine ngo by'amarobot n'ibiki ucu usonda I'm not robot. Umaze kuhafyonda hari ibindi bintu baca kuzanira ucu klika nyine ku bintu bazoba bagusabye hari gihaza nk'imodoka ahantu hose ubona nk'imodoka ucu hafyonda hamuce wemeza wandike ucu usonda kuri verify. Hama baca baguha rero urutonde rw'abantu ucubura abanyene handitse Mimi Michael. Hama uhafyonze baca bagusaba email yawe ucushiramo email yawe uyishizemo ucusonda kuri confirmer baca bikwerekana noneho ko ijwi ryawe ryagiye nuko muntore ijya award ndayikeneye pe numva ndayishaka rero kubera Imana no kubera wewe ushobora kwitwara. Meze neza courage ndakunda ibikorwa byawe pe. Urakoze Ernest
Vestine ndagukunda cyane wazampaye namba zawe nta kibazo hajya okay numuzandike nimero nimero nkoresha ino mu Rwanda ndi gukinira muri iyi minsi ni ubusa 79 8 nimero y'u Burundi wacu nayo ni 61 999 059 izo nomero zose ndazikoresha twabaha job business wogerageza aka job ndagakeneye mukame kumbona nshobora gukora ibintu byinshi cyane ndashoboye kubikora umwete ndawufise kuko iyo ufise umwete ubuzi bwishura bukora mu maso muyandeze uri kurambona yambi bimeze neza turakumburanye cyane oho Joella jewe ndifuza kubona amaso yandi Freri merci beaucoup Elia mimi nukuru kina neza ndakumbuye so urakoze cyane abantu muntera intege n'ukuri ndabashimiye cyane Imana ibaho umugisha buriya kandababwira muri nosi kubona umuntu agutera intege akakubwira ijambo ryiza akakubwira ndagukunda iki wakoze wagikoze neza courage imbere ni heza uyu munsi nubwo bitariko biragenda neza ejo bizogenda neza uwo muntu aba ari umuntu akomeye cyane mu buzima bw'umuntu rero mwebwe muntera intege mwebwe mumbwira ati courage mwebwe mumbwira ko munkunda ijambo ryo kumbwira ko munkunda ni ijambo ntigera menyera mu buzima bwanje ni ijambo rikomeye mbe nubwo mworimbwira inshuro 1000 ndarifata nka rishaje kuko nzi icyo rimaze kandi ndabashimira nta kindi kintu ufise nakora hari abo tumaze guhura hari nabo tutarahura ariko abantu tutarahura nukuri mwumve ko ndabasengera uko nisengeye niko nsengera abantu bankunda abantu banyifuriza ibyiza nukuri ndabasengera cyane kandi n'abantu banyifuriza ibi nabo ndabasengera kugira ngo Imana ibahindure rega umutima mubi ntacumaze umutima mubi nta kintu kimumaze kiretse yuko iherezo ryawo nukuja kwa shetani iherezo nyine ry'umuntu akora ibintu bibi ni iherezo ribi rero abantu mukora nabi abantu bavuga nabi muzobireke nta kintu kibimaze kuko ushobora ku ndabibona hari abantu bakunda kuntuka cyane mu commentaire ndabibona nukuri kana ubwiza ukuri usibye yuko atari nicyo bihindura ku bindimo kuko abantu bambwira neza cyambere nibo beshi cyane kubambwira nabi murumva yuko abantu bavuga nabi ko muri nkewa cyane muri nkewa mushatse muzobihebe kuko kuvuga nabi nta kintu na kimwe bimaze ubu uriko wonona n'amamega yawe n'ukuntu amamega yazimvye urumva n'ukuntu amamega yazimvye uri kubibaza noneho ukuntu amamega yakugoye ugaca ugenda muri commentaire ugatuka umuntu yaba jewe canke abandi muzobiheba abantu mubikora mwivugire neza ijambo ry'Imana ngo uzokore nyine kora neza ureke gukora ibibi omatana ni gukora ibyiza gukora ibibi be kure yawe kuko cyane kuri gukora neza ni byiza gukora neza ni byiza cyane muze dukore neza usibye na hano mu isi ko tuzobihemberwa kuko iyo ukoze neza uyisangira imbere je nagenda bibona kandi iyo ukoze n'inabi umva iraguherekeza muri nosi ikaguherekeza twakinye filime yitwa Ingaruka abantu bakunze Ingaruka ndabaramukije ingaruka ikintu cyose hano mu isi gifise ingaruka mu byumve niyo mpamvu je ukuntu ndabikundira n'ukuri numva mwo kwikorera neza kugira ngo ingaruka yo gukora neza izo bagarukeko mwebwe n'abana banyu n'umuryango wanyu wose kuko iyo ukoze neza
ineza ntibora, ineza iraguherekeza yaba wewe nubwo wonapfa abana bawe izobaherekeza. Rero niba ukunda abana bawe ukaba ukunda umuryango wawe, kora neza, kuko nzi neza ko ninakora neza Imana ntizobimpa hano kwisi jenyene, n'abana banje nubwo ntazoba ngihari bazojya ku neza nakoze muri nosi. Rero muze dukore neza, kuko mu gihe duko turakora nabi ntitwa dukunda imiryango yacu koko. Wowe uri kurakora nabo uvuga nawe umenye yuko ni nkaho uri kubiraga abana bawe. Muze dukore neza, gukora neza n'ukuri ni ikintu ciza. Ariko ndababwiza ukuri, ndabizi ko mumaze kubona byinshi cyane kunsumza, hari abamaze kubona byinshi cyane bazi byinshi kunsumza. Ni gari mwigeze mubona iherezo ryiza ry'umunyakibi, ry'umuntu avuga nabi, ry'umuntu atuka abandi, ry'umuntu nyene muri we agambirira gukora ibibi gusa. Mumbwire ni gari mwabonye iherezo ryiza ry'uwo muntu? Ntibibaho. Sibyo twama twabikinye no mu mafilme, umuntu atangura akora nabi iherezo ryiwe rikaba ribi cyane. Nuko bimeze, kora neza uzoyisanga imbere. Niwakora nabi nayo nyene hano mwisi maripo ngo ni apa agaswari nkaba ndakavuze nubwo ndakavuze nabi. Muze dukore neza, gukora neza ni ibintu byiza nokuri. Je ndamaze kujya ku ngaruka yo gukora neza. Ibaze ko hari igihe usanga nk'umuntu wamukoreye akantu gato utanibuka, ariko wagira nk'ahantu ukazibona gukoreye ikintu ciza kinini cyane, akakubwira ngo je ngo burya ngo hari ikintu ciza nkoreye ngo nkoreka, nawe ubwawe utavyibuka. Njya Imana ivuga ngo muterere umukate wanyu ku ruzi, kuko uwo mukate utereye ku mazi, ikintu gitereye ku ruzi kiragenda. Ngo uwo mukate ngo hari igihe uzowusanga imbere ugufashe ugutunge. Muze dukore neza, muze tuvuge neza, muze dukore ibintu byiza. Sorry nishinze kuvuga sinasomye commentaire. Ndagukunda cyane, ibyo waciyemo byatwigishije cyane. Murakoze cyane. Ariko shaka ndababwiza ukuri, ibisasu navyo biheruka guca kuri Facebook. Ariko abantu mwaranyatatse we. Abantu mwaranyatatse. Ariko ikibazo canje sinigeze mbabara n'akantu gatoya. Sinzi ko nkomeye, ariko ndakomeye kuko uri muri jewe ni wankomeza. Kuko ndababwiza ukuri, ku ibanga nyine ubuzima bwacu bufiswe n'Imana. Nta mwana w'umuntu nk'abantu bose baba ariko barantuka ku ma Facebook ntibazi ukuntu ndya, ntibazi ukuntu ndyama. Cenge ndambabazwe nabo ngo bavuze samamega yabo, n'amamega yabo, n'umwanya wabo, n'amahitamo yabo. Rero ndinde kuza kubuza umuntu gukoresha amamega yiwa ntuka. Nawe nibaza kuvuga nabi uzubihorere, uzubirabo bisuzugure, wibandanirize. None ubu ntibyaheze nejo